Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bagenzi namwe mwese mukurikirana ibiganiro bya kuri BETV nkuko musanzwe mumenyereye ndabahemara mu mahoro y'Imana bifuze no kururanirwa musanzwe mumenyereye ndabahanikaje mu biganiro cya Apprendre avec BETV ibiganiro musanzwe mumenyereye aho twigishanya ibitandukanye bijyanye n'ubuzima bwaho hambere cyangwa ibindi bitandukanye biva mu Gifaransa mu Congereza no mu Kirundi nkuko je musanzwe mumenyereye ko biganiro cya Apprendre avec BETV tuza kurabira hamwe twabira hamwe bijyanye n'ivyaho hambere mu biganiro bimaze iminsi ndabashikiriza narababwiye ibijanye n'ivyo abami intwaro za cami ukuntu zagenda zirakurikirana ukuntu intwaro za cami zari zimeze n'ukuntu zagenda umwami yapfuye n'ukuntu bamuhamba n'ukuntu bamushingura none munsi yo turabandanya mu biganiro nagenda bashikiriza muribuka ko nababwiye n'ukuntu hariho imanza zaho hambere ingene imanza zacibwa abazica n'ukuntu batigwa nageze ko tumenyeye ngaha mu gisaga ngahi wacu mu gihe cy'ubu imanza zicibwa n'abantu bavyize ko kira nta kwiga byari bihari babanza kora ko umuntu abishoboye maze bakaraheza bakamwatira akaba umushinga ntahe ndetse akaza gufasha abandi guca imanza hari abashinga nababwiye ko hari abashinga b'ubwoko butandukanye hari abacira imanza ku mugina n'abandi badicira ku kiremba gikuru imanza zikomakomeye zana neza se gutorera umuti ku mugina narabwiye ko zacirirwa ku kirimba ibwami naho ndetse okuhita ko ari igasambura amanza ya kino gihe tuko turimo n'ubu Rwanda rushitse hariya rwaba ruheze bisho nta rwasogaruka ngo ruheze rugaruke ino ku mugina narabwiye kandi ko imanza zari zitandukanye hari imanza zaho hambere z'amatongo imanza z'abantu biciranye ibitungwa imanza z'ubusuma imanza z'abakoranye amakosa atandukanye izo zose zari imanza kandi zifite n'ukuntu zicibwa bitiwe birandikwa mu bitabo nkuko bisanzwe byanditswe mu bitabo bya kino bitabo by'amategeko kuko aho nta bitabo by'amategeko byari bihari bavuga ati urubanza rw'umuntu yivyimbwa tuzobikora ukuntu urubanza rw'umuntu yonesheje umurimo w'umurundi tuzorucukura ukuntu urubanza rw'umuntu akoze ikosa iri tuzorucukura ukuntu ata amategeko yiwara arakurikiza amategeko ntiyasabwa ko yandika ayo mategeko ari urumanza zisango zigizwi bakurikirana kugira ngo bose baheze barabe ingene bo kubahirezanya bo bana mu mahoro no mu mutekano atawurengeye uyundi nuko rero imbere ko tuzobana imbere ko ducishamwo bandanya n'ukwirikirana rw'imanza ngene zacibwa uko no musanya nifuje ko no bashikiriza amajambo abiri y'ikirundi abantu benshi bakunda kuvuga ariko tutazi na cyane aho yakomotse amajambo abiri akomakomeye abantu benshi bakunda kuvuga kenshi mu mice ya mu mvugo z'abarundi canke mu mvugo za zubu ariko benshi batazi aho yavuye imvo n'imvano y'iryo jambo tubakunda gukoresha hariho ikintu bita gahundwe n'agaciro agahundwe n'agaciro aya majambo abiri kenshi barakunda kuyakoresha mu mvugo ya misi yose aho uzomba umuntu abango jewe naguye mu gahundwe canke wundi ngo bafite jewe ngo bijye ibintu by'agaciro mugabo umuntu yimvye neza mu mizi y'amajambo ntiyamenye iyo yavuye n'icatumye bayita igituma bavuze agahundwe canke agaciro reka rimwe rero ijambo rya mbere agahundwe agahundwe abantu benshi bakunda kuyavuga ngo byo muntu ngo yaguye mu gahundwe nkuko bisanzwe bizwi kera cyarazira ko umukobwa bwa mbere aja kubakwa ugwiwe atarisuga ivyo barakunda kubivuga ko byari bimeze kera rero umukobwa kandi cyarazira ko se bivya kino gihe umuntu ashobora kurondera umuhungu babakana umukobwa amwirondera abo nyene ho cyarazira ko umukobwa yirondera umuhungu yarindira ajakura agakura afise indero runtu agakura bamwigisha ibikorwa byo mu rugo by'abakobwa nyene haba gukubura guteka guvoma n'utundi tuko tujanye n'abakobwa twamufasha kugira ngo akwane indero y'ubukobwa nyene abahungu nayo nkuko musango mubizi umuhungu bamwigisha ibikorwa by'abahungu haba kuja guhiga kuja mu ntambara gusatura ibikubiko makomeye kubaka inzu urugo n'ibindi bintu wasanga bikomakomeye baha umuhungu kuko indero y'umuhungu ariko arakora ndero umukobwa batandukanye umuhungu bamwisha ibikorwa bikomakomeye umukobwa nawe akamwisha ibikorwa bwo mu rugo nyene nkuko basanga babita abajezwa nzu canke abena rugo nkuko bakubesha uko basanzwe kubivuga rero agaja ijambo gahundwa aho ryavuye kera umukobwa ntigera ntashima umuhungu ati je ndagushimye ngo yaheze imubwire carazira
umuhungu nyene umukobwa adahuriye nk'iyo kuragira ntivyakunda ko baheza ngo bavugane yararindira agaheza bahana igihembe vyashikaho bamunyise wiwe aheza akamuronderera uwo bazokubakana harabaho ibintu bito umuranzi akagenda akaraba ahantu hari umukobwa w'indero yakonye indero nziza bakuri bareze bigishije ibikorwa nyene bitandukanye ko umukobwa yubaha abavyeyi umukobwa adashirukanya umukobwa afise indero runtu maze bagaheza uwo muranzi akavuga ati yamara naho biruko kwana kari umukobwa akuze n'umukobwa ageze kubaka n'umukobwa acura ibikorwa byo mu rugo n'umukobwa azi kurima yofasha yoteza imbere urugo hamwe muramuka mumushima hanyuma se w'umuhungu yaragera igihe aja kuraba uyu mukobwa akavuga ijambo ryo gusaba hamwe agutanga n'inkwano maze akaza gashira wa muhungu umukobwa wiwe nyagihe hariho abahungu umuhungu yabona atasha acuye inka yasanga mu kararo kiwe hari bamaze kumushira umugore bati aho warabirongoye kugira ngo yemenye rero bahengera ku mugoroba agiye aje kuragira bakamumwa bakoresheje akantu biturukariha kara kabugita bamwisha umuhungu mugabo rero kenshi mu ndero bamwisha umuhungu muco gihe bamaze kuboneka kumumwa bagira ati umuntu yagira ku mugoroba araza kurongora rero kugira ngo abiboneze baramumwa n'urukariha kenshi umuhungu amaze gukura byamunaniye ko arongora atanguye bamumosheje urukariha ku mugoroba yamenye ko ku mugoroba acuye inka asanga yarongoye bamuzaniye umugore mu gasago kiwe rero byarashika rero niho ngomashika ko ijambo ry'agahungu byarashika aho umukobwa akura akabura umushinga umugabo mutwara akaba n'umuntu amuranga kugira ngo azoje kubaka muri ugo rugo agakura nkuko bisanzwe bizwi umukobwa arakura akaba umuyabaga akaba inkumi agaheba agasatura ku buryo abo bubakanye bose barukeye rimwe bamaze kuja mu Burundi bamaze kuvyara bakavyagiza ndetse haragiye igihe gusanga abo barukiye rimwe canke abasumba gatoyi bamaze kugira n'inzuku bamaze kuzukuza muri ico gihe rero uyu mukobwa akiri wabo n'abavyeyi amaze kubona ko abo bose bakuze abandi barukemwe barongowe abatoye biwe bakarongorwa bakaguma ari muri yanze abavyeyi baravuga bati ibintu ntitwigoza byihanganira uyu mukobwa wacu arakuze ntakwiye kuza araba muri nzu yacu bareza bakamubakira akazu hariya mu ntaba z'urugo aho kazu akaba ariko baza baramushiramwo ati wewe uzokora ibikorwa bwo muhira uja kurima hariya uja kurima mu mirima yariya cyangwa dufasha kandi kazi ko ngaha uvuye muri kajya kazu kiwawe kajya kazu kiwawe baba mwakiye mu ntaba z'urugo niko rero yaheza acazara kuri arabamwo mukurindira nimba hazobishika igihe akaronka umugabo nimba atazomuronka ako kazu niko yagira yabamwo ako kazu bamwubakira niko bita agahundwe barakamwubakira gushikaho adotinda garinda apfa ari muri ako kazu niho benshi bavuga ngo yaguye mu gahundwe iri jambo gahundwe niho ryavuye ako kazu nakazi bakunda kubakira uyu mukobwa yabuze umugabo abo bakuranye bose bavukera imwe bamaze kuja mu Burundi bakavyara bakuzukuza wewe mugakina umugabo wase wiwe yavuga ati wewe ntukikwiye kuba mu nzu yacu gene mu kajya kazu agatenda hazo kagwa mu ntobo ngo uje mu mukobwa yaguye mu gahundwe canke wewe mukobwa ba mu gahundwe byumvikana ko aho hantu haba ari akara kazu bamwubakiye yakunda kubamwo rero naho rero bashobora kuvuga ngo umuntu yaguye mu gahundwe ngo yatangaye cyane ngo yaguye mu gahundwe aba yarabone mu gakabura akajamye gute none byagenze gute mba no gutangaya birenze nkuko basinga bikoresha ubu ugasanga umuntu yaguye mu gahundwe niko gahundwe akantu rero bita gahundwe kaho hambere bakunda kuvuga bati yaguye mu gahundwe iryo jambo ry'agahundwe rero no ryavuye abashaka ndakunda kurikoresha tutazi aho ryavuye agahundwe ryavuye kuri aho hantu umukobwa wasanga yabuze umugabo babana agakura abagwakonye bakabakantina bakamusiga abandi bakaja mu Burundi ataragira cyangwa wakira akazu hariya mu ntaba z'urugo akazokuri azosaziramwo akanda kakagwamwo mbere aho bavuga ngo yaguye mu gahundwe akazu niko bitwa agahundwe ijambo rya kabiri naka agaciro agaciro nako benshi barakunda kuvuga ngo bijya bintu nivya agaciro cyo kuri ikintu gifite akamaro cyane ikintu abantu bose bahurumbira bakita ngo ndaje agaciro rero siginte cyavuye handi ne jambo abantu bakunda gukoresha kenshi batazi bakunda kututazi neza imvo n'imbane ho ryavuye kera umwami nicyo kimwe n'ubu kera umwami yaragira abantu bamwegereye gose akagira abantu bari hafi yiwe akagira abantu
bamushikira akagira abantu azaratuma hirya no hino bagendana hafi na hafi batayishigira babura kugira ngo ntagire nawe ababura. N'ubu nico kimwe twetse abame n'umukuru w'igihugu kino gihe muravye arafise abantu bamugendanira wese abasirikare n'abandi bantu baguma bari hafi yiwe akuma gutuma ikintu hajya hakurya atigora bya ngo bikoruku acabwira umuntu amwegera ati wego ndukora ibindi kandi akaba ari umuntu yizigiwe ibwami. Kera rero carazira yuko umwami acira hasi. Iri jambo agaciro rivuye mu vuga gucira amate. Carazira neza yuko umwami acira hasi. Hariho umuntu yaba afise akabehe bakoze umwami yazaraciramo kuko bavuga bati umwami aciriye hasi abari karavuma isi. Kirazira ikazizwa ko umwami acira hasi kugira ngo ntave amate y'umwami ashika hasi ngo avume isi yose izoheze itwime vyitegwa yose izoheze ihave twumisha ibirizi ibitegwa kuko umwami yava ko ari se warundi se bibondo se mirima. Rero umwami agacira mu bitegwa ababivumye bati rero ntikiziye kizorizwe ko umwami agira gute acira hasi. Haba rero hari umuntu ajejwe gutwara ako kabehe niko umwami yaciramo baca bakita ngo nagaciro kuko ako kabehe niko umwami yamaciramo yagende gucira. Uwo muntu bama bari hafi y'umwami yagiye hose yabaga bateza kuba agendana n'umwami kugira ngo aheze akeneye gucira acamo akakabe azaciremo kugira ngo amate y'umwami ntashike kwisi ngo have atuma ibitegwa byacu vyuma atuma imirima yacu isi yagiye asaba kuduha ibitegwa n'ibindi. Rero uwo muntu yaba afise ako kantu bita gaciro umwami yaciramo kugira ngo amate y'umwami ntashike kwisi hanyuma ngo have twononera ibitegwa. Muri cyo gihe rero uyu muntu mwumva neza ko yateza ko ari umuntu agenana n'umwami vy'ukuri kugira ngo aho umwami ari hose no muhira no mu nzu umwami yateza ko ari kumuko haragera igihe umwami akenera gucira aca mubwira ati wewe ingo mpaka kantu kanyinshiremo acashira ngaho. Agaciro rero umuntu agatwara yaba ari umuntu vy'ukuri yegeye umwami ko kandi babwira icyo umuntu akeneye gutuma ibwami canke icyo umuntu akeneye gutuma umwami yaba ari umuntu atwara agaciro yateza kuba yogishikana n'ingoga BETV biragorana rero. Hanyuma rero harageze igihe bavuga bati urya muntu n'uwagaciro kubera iki ubwambe nambere ivyo mutumye ibwami byarabangwa kubera yamari hafi y'umwami. Ubwa kabiri nuko uwo mwami umuntu nyene w'agaciro niwe yafite ku gaciro nyene umwami yagira gute yaheze gacira kugira ngo ibitegwa byacu ntibihabe vyuma kugira ngo isi yacu ntihabe vumika. Hanyuma umwami agaheze akazaracira muri ako kana amajambo abiri y'agaciro n'agahundwe cyane niyo abantu benshi turi gukoresha taze aho yavuye. Nuko rero agaciro n'agahundwe mwumvise aho vyavuye agahundwe karakazubakira umwami hariya mu ntaba z'urugo bubakira umukobwa yabuze umugabo kushikaho abo bakuranye cyangwa bari nyuma yiwe aja mu Burundi bakavyera bakuzukuza akabura bagatinda bakabura abo yabuze abagabo cavuga ati wa mukobwa bo ntukiri n'umukobwa n'umugore ntukiye kwa muri inzu yacu genda we muri kare kazi twakubakira mu ntaba z'urugo baca bakita gahundwe niho umukobwa yakuri apfa agasoza asangukiramwo bakaza kumukurayo muri gahundwe kiwe baja kumushingura aho abantu yaguye bavuga ngo yaguye mu gahundwe nako agaciro nako mukuje maje kubabwira mavyumvise kara kabehe umwami yaciramo akabehe umwami yaciramo bavuga yuko umwami yaciye hasi yo bavumye bitegwa yabavumye imirima hanyuma ivyatsi bikuma canke ibitego byacu ntibisubire kumera canke sinisho kuduha ivyo kurya baterera ko umwami atuvumira isi ni umbondera akantu ko kabe azozaciramo. Uwo muntu rero yakunda gatera yakunda bamba bari kumwe n'umwami yamafata ku gaciro kugira ngo umwami akeneye gucira agaciremo. Uyo muntu rero mutanga umuntu w'agaciro ako kantu gaciro karako kabe uyo muntu yari umuntu w'agaciro yari umuntu kandi icyo keneye gutuma ibwami yagishikara kubera yari umuntu yamari hafi y'ibwami no havuye rero ijambo agaciro kandi n'ubu tubonye umuntu agukoreye ikintu butujya umuntu w'agaciro niho ryavuye ijambo rero. Nuko rero imbe mu kiganiro cyacu kizokurikira tuzokorera hamwe turabe bya manza zigwego kina bw'imanza n'ukuntu zacibwa muri kuri amajambo abiri rero no cyanegeza kino kiganiro cy'uno munsi cya Apprendre avec BETV amajambo y'agaciro n'agahundwe abantu benshi tuvuga ko kitaje yavuye no cyanegeza kino kiganiro tuzoshaka mu kiganiro cha Apprendre avec BETV na cyane mu Kirundi cyo butaha Jane Joseph Bizimana ikunda kibashikiriza ndabakengurukiye ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza mubibaniye mu gihe rugwa mu kwikirana ibiganiro cyane kuri BETV.